Naraninjiranwa umuhungu wamutumye gute mu buzima bwanje gute yumviye kunzanira umuntu mbona ko yambereye nk'uko bikantanga rero ikintu gihari nzomwitindingirako ariko nzi kwitindira ku kintu ariko nzobigenza icoba cose nzokikora ntihakenerwa n'umuti nzowuronka rero ivyo bintu bigeze kure. Rosine shani Burundi, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye. Reka manze ndamutse abakunzi ba filime ndundi, abakunzi ba sinema ndundi aho muherereye hose. Mbibutse yuko inyuma yo kuraba filime nziza yaryoshe cyane, yaryoheye bana hariya Ijoro Ryo Kuwagatandatu, umwigeme mwakunze cyane abikora neza, novuga ko ari nawe yatumye seri iryoha. Actrice Rosine yagarutse mu yindi filime idasanzwe cyane iri kwiraca kuri Mimi Mirey official bita inama film. Ijoro Ryo Kuwagatandatu ni seri nziza yarangiye aba nabandi badashaka irangira abakicidoga ati yabaye nto twongere episode hariko harategurwa igice cya kabiri Ijoro Ryo Kuwagatandatu. Inyuma yuko igice cya kabiri gisohoka rero twamanje kubazanira ahandi hantu hariko haraca babakinyi nyene mwakunze babakinyi mwishimiye cyane, harimwo n'uwitwa Rosine ahariko abikora neza muri filime bita Inama Films iri kwiraca kuri Mimi Mirey. Kora subscribe ukora like kugira ngo uzurabu wa mbere mu kumenya ahantu hariko haraca umunezero wacu, ahantu hariko haraca inkuru nziza, inkuru ziriko ziratuma abana bariya bishima baryoherwa bashishikara kubaho muri bwa buzima bw'umunezero bakwipfuza. Filime ndundi entertainment, eka tuvuge buri kantu kaba kariko karavugisha abana bariya. Wamaze gushika kuri Rosine shani Burundi uba ufise amahirwe 99% yo kumenya ayo makuru. Reka shimire wowe utasiba kubana nanje imigano vya buri munsi, nshimira utibagira gukora like kuri video uko yaba imeze kose. Mwakoze kubana nanje, musimbire kuri Mimi Mirey official mwihe umunezero. Video murayisanga muri video description link, uhite winjira kuri link urukire kuri Mimi Mirey official wirabire seri nziza iriko iravugisha abana bari. Bibutse yuko izi ari za seri zihera ku ntango ku gice ca mbere ziryoshe zikarinda zihera ukicumva uburyohe. Mwakoze kubana nanje nk'ibisanzwe, ni Frank kuri Rosine shani Burundi, naho utamu indi biganiro. Ciao ciao. Nera jamwe ni bogari abereye ijisho n'ababibonye ibaze rero yubajeyo ukoze iki ubwirwa ngo mutahane niho ukora ushoboka byose nanje nzokora ikintu cyose cyose kandi pepo nobikora. Niyo mpamvu naho bizosafurunga nzomurongera ariko ndagutaha. Nera warakomeje cyane nzi ni brage vrem kumurungira brage ko mungu mwiza nk'oyo. Benera bibaza ko imiti shozi amasengesho cyo nonse. Nera sindiko ndeba nko kutiyemera eriko uri umukobwa mwiza kandi ujya muhungu uramufise ari mu biganza byawe. Ni gute ko ushaka kwiyumvira kwigura cya mu nzira zibinga umurongire ngo umushiremo imiti? No sendi wewe no mugahama Imana umutima w'Imana nawe ufise ishaka kumuguha burundu. Fukama Imana bige barambije abandi batashe hamwe no gushinga kuramvya rero ngo ntugasenga ngo ndimvire ngo Imana izonyishura. Usanga ndamburiye mu muhungu nkuko agiye muri ivyo bintu vy'amashance yiwe araza kunyuka hama ngo nicaye ndamvye nahera gusenga. Umugabo wifuza Imana ishobora kumuguha utarenzo nzira mbi. Arambiwe ndiko ncisha mu nzira zanje ndabona nzara gusenga. Reka Imana birateze.